twongeye kubaha ikaze mwese kuri Dunda Entertainment. N'icubahiro rero kuba tukibafise, rero tukaba tubaramukije uno munsi kuri Dunda Entertainment. Twaje kubabwira ikintu kimwe uno munsi, ni kucerekeranye n'iterambere ry'urwaruka n'ingene urwaruka rwoheza rukiyungunganya mu buzima bwabwo. Rero uno munsi twabazaniye iki? Uno munsi twabazaniye ingene urwaruka rumara igihe ata kintu ruriko rurasarura muri rusange. Nk'uko mu bantu bumvise Mutima Rokomedia aheruka mu Bushinwa yavuze, je naramukurikiranye ariko natahuye akajambo kamwe gusa. Yavuze ati mu Bushinwa ikintu ca mbere bashaka gukoresha ni gukoresha umwanya. Aho yababwiye ati mu Bushinwa oriye yo guta umwanya mu bindi bateka bagirane, bahitamo gufungura mu maresitora. Ivyo yabivuze yisunze iki? Yabivuze yisunze yuko dukeneye gukoresha umwanya wacu muto, uko ungana kose, uko tuwurose kose tukawukoresha tutirirwa turafyina. Kuko we yavuga ati nimba umujene canke uyundi muntu ashaka gusaba akazi, ashaka gusaba ikiraka, muranegosya amasaha agikora, mukanegosya n'amahera umuhemba. Utayamuhemvye akaca yigira. Muga hano iwacu umwanya wo gukora ikintu ntituwunegosya, umwanya wo gukora ikintu ntituwunegosya. Ni nk'akarorero, tugomba kubaha akarorero k'abajene bakora igisiti. Muramaze kubona gukora igisiti yuko ari ibintu bisaba umwanya munini. Gukora igisiti b'abantu abavijira abasiti, murabazi babandi bakora ku imbere y'amabanki, bakora ku mihana, babandi bugururira abantu, bakora security, bakora ibintu vy'igisekirite. Muramaze kuba mubumva. Barya ugereranije n'umwanya bakora, ntabwo biba bisa n'umwanya n'amahera baheza ngo babahembe. Kuko nimba yatevye ku kazi ashika saa moya zo mu gatondo, hanyuma akavaho sangahe? Avaho saa 10 canke saa 12 kugeraho. Ni ukuvuga amasaha hafi 11 canke amasaha 10 ayamara ariko arakora. Mugabo iyo ugerageje kuraba amahera bamuhemvye, niho uca ubona yuko finalement umwanya wiwe wagiye cane, wagiye urabura. Uca wumva rero yuko uno munsi tugiye kuvuga ku vyerekeranye n'umwanya. Twarawugarukanye mu gihe giheze, twaravuze ku mwanya werekeranye n'urwaruka. N'uno munsi tugiye kugarukako. Nk'uko rero Mutima Rokomedia yavuze, hariho gukoresha umwanya, hariho no kunegosya. Ni ukuvuga ku munsi ushobora gukora ubuzi burenga bubiri. Kimwe cose ukagiha umwanya wacu, ikindi ukagiha umwanya waco, ariko byose bikarangira wabikoze. Rero ku vyerekeranye n'urwaruka habamwo gutakaza umwanya muniniya ku kintu kimwe. Yashatse kuvuga rero yuko ubu muri iki gihe tutaba turi mu buzi buri permanent. Yavuga yuko buri kimwe cose gikorera ku mwanya, hanyuma ugatandukira ikindi gikurikira. Nico yashatse kuvuga. Rero kugwaruka muri iki gihe tutaba dufise ubuzi buri permanent nko mu bwa leta iki, tuba dushaka kwikorera,
tuba dukeneye yuko imyanya yacu tumenya kuyijera, tukamenya ingene dushobora kugera umwanya, tukamenya ingene buri munsi umwanya wacu tuwutakaza buri munsi, tukamenya ingene twozinduka ku gikorwa, tukamenya ingene icyo gikorwa tugikora tukakirangiza, hanyuma tugatandukira ikindi gikorwa. Ni ibi rero dushaka kwigisha urwaruka kugira ngo rutangure rumenye ingene bakoresha umwanya. Sinzi ko mwe murabona ku byerekeranye n'urwaruka yuko urwaruka rukiri ruto ata bintu by'intege by'inguvu nyinshi usanga rukoresha. Gukoresha inguvu ni kuvuga iki? Gukoresha inguvu ni kwa kungene umuntu akora akiri muto. Muramaze kuvyumva yuko hariho muri rusange abantu basanzwe yuko ushobora kumva bariko baravuga bati urya mukobwa yagiye kurongorwa akiri muto. Muramaze kuvyumva? Iyo umuntu yagiye kurongorwa akiri muto aribaruka, ahejeje kwibaruka ari abana 4, ari abana 3, ari abana 5, aheza kubavyara akiri muto. Aje kubavyara akiri muto aca amenya ingene abaronderera batirirwa baramuruhisha, ni ukuvuga igikorwa acikurako akiri muto akibasha. Niyo mpamvu duhanurira urwaruka gutangura gukora imigambi rukiri ruto. Ni gake uzobona urwaruka rw'abajene, ni ukuvuga urwaruka rw'abajene muri ino generation tuba turimwo, urwaruka rw'abajene ni gake uzosanga urwaruka rukiri ruto ruronka amazu, imiduga, uretse arya amazu abavyeyi badusigira canke baturaga canke imiduga batugurira. Ngombye kuvuga imiduga twebwe nyene tuba twirondereye. Ni gake uzobibona mu rwaruka rwatunze n'ingoga mu gihe rutaba rwakoze. Niyo mpamvu uzosanga leta yarateguye yuko umwana ahejeje umwaka w'9 ananiwe no kw'ishuri yuko yoca atangura gukora ivyiwe, kandi turabe mu babitanguye bakabikora benshi byarashobotse. Ariko uzoca usanga benshi umwanya wabo bawurindira ngo ndindiriye ko nkwiza imyaka 15, ndindiriye ko nkwiza imyaka 20, ndindiriye ko nkwiza imyaka runaka kugira ngo nshobore gukora iki kintu. Bigaca birangira uwo mwaka uwushikiriye ata bintu vyinshi urakora. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko hariho urwaruka rwinshi rutebera muhira iwabo. Nk'akarorero, nka twebwe dusanzwe tuvuka ruguru, ukunda gusanga umwana yabishoboye ashatse kurondera agenda kure akaronderayo amahera, mu gihe aho asanzwe abaye abona atoshobora kuyarondera ngo ayaronke canke ngo ashobore gukora umugambi, arahitamwo akagenda kuyarondera akiri muto nyene akibasha. Rero uwo kuvyerekeranye n'umwanya, ndamaze kubona abatari bake bakoresheje umwanya wabo, uno munsi bakaba barubatse amazu, uno munsi bakaba bafise amamoto yabo, uno munsi bakaba bafise ibintu byabo bariko barakora. Ni ukuvuga batanguye kwiga gukora bakiri batoya. Rero ugera iyo ukura, ugera iyo ukwiza imyaka 30, 40 wamaze gushika ku ntego yawe, wamaze gushika ku ntego yawe. Hanyuma hariho ikindi twariko turababwira ku vyerekeranye n'umujene akiri mutoya. Twahuye n'abantu benshi batubwira yuko bize secondaire, baratanguye kudandaza ivyema, bize secondaire canke bize université bikorera ivyabo. Ni ukuvuga bize université bakora ku murango, hanyuma bakiga mw'ijoro. Bahejeje université baca bagira mariage direct. Hariho n'abandi rero bahejeje université baca bubaka izabo,
kubera ibintu byinshi babirondeye bakiri batoya. Rero nico gituma rero umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akubwira ati tangura gukora utaracerwa, tangura gukorera amafaranga ata byinshi urashikamwo bikugora, kuko buri muntu uko akura niko ahura n'ibibazo. Nk'ubu nk'akarorero, hariho ibintu utabayemwo nko kuryoherwa, kunezerwa, wari urindiriye ko uzonezerwa ari uko urose umuntu agufasha kunezerwa, ugaca usanga birangiye n'ubundi nta munezero wigeze ujamwo. Bakubwira bati kora ukiri muto, bakubwira bati nezerwa ukiri muto, kuko umaze kuba wubatse, umaze kuba waronse abana, haba hageze aho unezereza abana wabyaye wewe ntubukinezerwa. Arico gituma bakubwira bati rondera ifaranga ukiri muto, hanyuma urironse urisoroyemwo urye, kuko iyo umaze kuronka abantu benshi baza kugufasha kurya ibyo warondeye, biraheza bikagufasha kuba utakinezerwa bya danje gugurukire hejuru. Nico gituma bakubwira ngo wokora ikintu ciza ukiri muto kugira ngo kize kikuramire ugeze aho ukura. Niyo mpamvu rero ugwaruka twari dukwiye kurondera uburyo tukiri batoya, tukiri mu myaka iyi myaka kuva hejuru y'imyaka 15 kuduga 20-25, kuko inyuma ya 25 umuntu aba yamaze gukura. Cyo kimwe n'umuntu w'inkumi canke w'umusore, uramaze kubona inkumi iyo irengeje imyaka 25 kugera kuri 35, uca usanga n'umuntu wifuza kuzorongorwa nawe atawukironsi, ugasanga umaze umwanya wo kwizigira wawe umaze uri ngaho, nta bintu byinshi uriko urakora. Urarindiriye umugabo, wahejeje universite, urarindiriye umugabo, uraho, imyaka igaca ikujana. Rero imyaka umaze kubona imyaka ikujanye, ucubu bya bindi bakubwira byo kuvuvutikira, ico ubonye nico giheza kikaca kigufata. Arico gituma uzobona ugwaruka duhejeje amashuri yaba aya post fondamentale canke yaba universite, uca usanga turiko dukora ubuzi tutanakunda. Arico gituma uca usanga duhembwa n'amahera adahuriranye nayo twategerezwa gukorera. Ni kubera tutateguye ibintu by'iwacu ngo tubitegure hakiri kare hanyuma tubyikorere. Twagomba tubamenyeshe yuko kwikorera ibintu by'iwawe ari ubyikorera. Icya mbere uzomenya yuko umwanya uwishe ari wewe uwiciye. Uzomenya yuko icya kabiri utikoreye bizorangira abandi bagukoresheje, kandi utihembye abandi bazoguhemba, kandi bazoguhemba makeya. Niyo mpamvu kwikorera, kandi kwikorera biraryoha uriko urabiraba n'amaso yawe. Akarorero n'igihe bosi ariko yinyongera imodoka yiwe, wewe uzobona atayita mu binogo, muko uzobona uriko akorera uyundi ingene imodokari mu myaka 2, imyaka 3 ayizana ari imbabura. Kubera iki? Icya mbere umuhemba make, icya kabiri ntanyugwa n'amahera umuhemba, aca ahitamo kugukorera nabi. Gerageza rero twige kwikorera, hanyuma bize bigende neza. Iyo ni ya mpanuro y'umwanya, uca mwumva yuko twariko turavuga umwanya muri rusange. Hanyuma mugirirwe ibakwe ryo kwikorera neza, mwegugwaruka, mugire umunsi mwiza. Tuzogaruka uyundi munsi. Murakoze, bye bye.